hariho aba ofisiye bari affecté mu buce butandukanye Chirombo atarigera hamitasiyo bashaka kubutegetsi abaguma hahandi donc uko Kabila yabipanze ariko bikiri niko bikiri akareba bagafise mu ntoki none bazoreka kumukina gute wapi bazimita Chirombo azoreka guta umutwe gute bavuze kandi ngo Chirombo yashatse kugerageza kubihindura yego aho novuga rumaze kuzurira inyeshamba zimaze gutanga bwa bitero asanga ahubwo yo bagiye kunyara mu guzuye yego acahitamo kubirekera uko niyo mpamvu aguma ataka makungu atamaguru atamaboko tantuzomwumva ari kumwe n'abanyamerika cyane gose ejo usanga ari kumwe n'abafaransa hirya yejo koko ari kumwe n'abarusiya ubu ari kumwe n'abashinwa ryari ari kumwe na Israel uyu muntu mu by'ukuri azogwana urugamba rutsinde wapi abarusiya n'abashinwa nabansi categoriquement n'abanyamerika ngo yararavye asanga igisirikare cya Kongo ingene cubatse ni igisirikare cy'u Rwanda yego nukuvuga aba ofisiye bose bari ahantu hasaba ama decision n'amakomandema bariko bakorera u Rwanda donc la majorité yabo nabahoze muri bya bisirikare by'abarunkunda wowe uri umugabo mu rugo sivyo uri umugabo mu rugo hama uratewe mu rugo umubanyi wawe akaba ari waza kukugwanira wari ufise ingufu wari ufise n'abana bawe bakomeye bashobora kuba bo gufasha kugwanya umwanzi mugabo ugatutaka umubanyi wawe bona journalist amutama yavuze ngo uriya mubanyi watatse akaza kugutabara atari uko utari ubuzi ingufu sivyo urafise ingufu mugabo wanse kwirusha wanse kumbura udashobora kuba gukomereka abana bawe niko kuko ugaca uhamagara umubanyi wawe mbe ujya mubanyi wawe niwe nyagufu wapi wumve ngo rero ujya mubanyi wawe yaje gutabara wumve ko ashobora no kurongora umugore wawe umwanya wose abishakiye biravugwa cyane yuko Joseph Kabila ari muri bari bishikiye kuri tere hajya muri mwenga mu operation yahabereye ivyo navyo nkuru urayizi bakunzi ba B-Info nongeye kuramutsa ndabaha nikaze muri kigano cacu cuno musi turi kugenekerezo ya 2025 ukwezi kwa11 umwaka wa 2025 ndabaramukije gwebwe mwese mudukurikirana aho muherereye hose ndavuga mu mpande zine zigize isi nkuko bisanzwe ndikumwe n'umusesanguzi tugiye kubana makino kiganiro kigufi cyane aho tugiye kuyaga ibiri ku mirongo y'urugamba neza na neza mu gihugu ca Kongo n'umusesanguzi sinoyenda kubicisha amajambo reka ntango ndakuramutsa yego urakoze cyane bwana journaliste nanje ndakuramukije neza ko umeze neza abakunzi ba B-Info ryo twazindukanye muri studio ego nanone ndagarutse nongenda baramutsa amahoro y'Imana ego akomeze kubana namwe kandi ndanabifurize yuko mukomeza kugira ibihe byiza ego bwana musesanguzi hari byinshi biko ndavuga ku mirongo y'urugamba turaza guca muri mwenga bwana musesanguzi tuvuge ku kijanye n'aba ofisi bagera kuri batatu ba FARDC canke ba Kongomani bashoboye kuba bahapfira ndetse turaza kuyaga byinshi ku bijanye n'ivyabereye aha muri mwenga ariko imbere yuko tuyaga ivyo byose hari ibisabo by'umushinga mateka asanzwe ari muri Uvira aho yanditse amajambo akomeye cyane ndetse amajambo yatumye abantu benshi bavuga ati iki kintu kubera iki tutari bwagikoreko kandi tubona yuko ari ikintu kizima yaravuze ati kuva ku myaka 18 kugeza ku myaka 30 bazigishwa ivya gisirikare yo namwe mu makuru avugwa muri Kongo umwe mu bashinga mateka yasavye leta ko hojaho itegeko rituma ugwaruka wigishwa ibya gisirikare ku izina rya Misari Claude aserukira akarere ka Uvira muri Kivu y'Amajepfo mu nama ishinga amategeko y'igihugu yasavye ko buri wese ari hagati y'imyaka 18 na 30 akwiye gukora imyimenyerezo ya gisirikare bikaba nk'itegeko yavuze yuko basanze hari abantu barenga miliyoni 100 bagaca bacungirwa
n'abajejwe umutekano bagera ku 150 yavuze yuko abo bantu ari bake muri make acongera avuga ati babaye n'imiburiburi nk'500 aho ni sawa. Ikindi yavuze ati nta mpamvu yo kuguma twizeye abazoza kudufasha kudutabara mu gihe ugwaruka rwacu ari rwinshi mu gihugu. Niko uyu Misaro Claude yabwira mu mashinga amateka yakongwa n'umusanguzi. Ibi bintu yavuze wowe ubihinsiguriye ubitahura gute iyi ide? Urakoze cyane bwana journaliste. Ikintu cyamenye kuvuga ni giki ico gisabo cyo mushinga amateka naho gitaniye n'imbono yanje maze imisi nshikiriza nsaba leta y'u Burundi yuko abanyeshure bahejeje amashuri yisumbuye imbere yuko bahabwa amadiplome kugira ngo batangure amashuri ya kaminuza babanze guca mu gisirikare bose sivyo hasubizweho SMEO nukuvuga kujya mu Burundi byari bimeze nubisubireho mu Burundi ibintu maze imisi ndabivuga cyane kumbuye nuko mfise akaju gato kadashika kure mugabo muze mumfasha kwenyegeza abantu twa dutahura umugambi cyo kintu birakwiye ko abana b'igihugu tubaho dufise esprit yo kumva ko twogwanira igihugu cacu cyane gose, tubaho dufise inyigisho zo gukundishwa igihugu cacu tukumva yuko twonagisesera n'amaraso bibaye ngombwa. Nico bituma nasabye ko kugira ngo umunyeshuri aronke access kujya kuri kaminuza byoba byiza ahejeje amashuri yisumbuye ujya mwaka mararindiriye yuko uwundi hatangwe kaminuza aronse inyigisho za gisirikare cyane gose, ibi byo bavyiza. So uyu rero bushinga amateka mu Kongomani ni cyumviro azanye ateba mugabo kumbure gikorewe ko coba ngira kamaro cyane mu gihugu ca Kongo. Bona journaliste sinibaza yuko kwisi nzima hariho igihugu gifise aba ambassadeur nka Kongo. Sinzi hari cyo nawe ntaco kabisa sinibaza ko kwisi nzima hoba hari igihugu gifise aba ambassadeur nk'abakongomani. Sinibaza n'abantu bakeneye kuba ubuzima bworoshe buryoshe bama muri ubuzima buryoshe sivyo bo kumbure ngira ngo babitegwa nuko ubutaka bwabo bwuzuye susore donc bumera butunze cyane bafise amazahabu amadiama amakota tusa babironka byoroshe kandi bakabakosha ni dolari bakaronka byoroshe. Kumbure ngira ngo mugabo ku kintu cyo gukunda igihugu ku bakongomani pas même 10% y'abakongomani wapi ni wa wundi ashobora no kudandaza itongo arimo yanga ibintu bimuteza ibibazo cyane ibimuvuruga iyi rero niyo ngorane Cirombo yahuye nayo ashitse ku butegetsi. Umbabare ndabikwegere ko kuko niyo bija le fait ko uyu mushinga amateka yasabye ko abajene de 18 à 30 bohabwa inyigisho za gisirikare nawe nuko yabonye ko bafise ikibazo mu gisirikare cyabo ibi yarabibonye acavuga ati iyaba ugwaruka dufise muri Kongo bohabwa inyigisho za gisirikare ikibazo dufise uyu munsi ntaco twadufise abantu baducunga umutekano ntaco twadufise. Bona journaliste umbabare niko kinda kivuge ndagisubiremo wowe uri umugabo mu rugo sivyo uri umugabo mu rugo hama uratewe mu rugo umubanyi wawe akaba ari waza kukugwanira wari ufise ingufu wari ufise n'abana bawe bakomeye bashobora kuba bo gufasha kugwanya umwanzi mugabo ugacutaka umubanyi wawe. Bona journaliste amutama yavuze ngo uriya mubanyi watatse akaza kugutabara atari uko utari ubuze ingufu sivyo urafise ingufu mugabo wanse kwirusha wanse kumbura udashobora kuba ukomereka abana bawe niko kuko ugaca uhamagara umubanyi wawe mbe ujya mubanyi wawe niwe nyagufa wapi wumve ngo rero ujya mubanyi wawe yaje gutabara wumve ko ashobora no kurongora umugore wawe umwanya wose abishakiye
riga ni wazobakomeye kuko wagaragaje imbere y'umugore wawe n'abana ko atanga uvufise wagaragaje intege nke ni byiza yuko rero abakongomani barera abana babo bakabakundisha igihugu bakumva yuko akimuhana kazi imvura ihise. Yes, journaliste hariho amakuru nakunda kurikirana ya Kongo ku mbuga ziraho ziri internationale aho bavuze ngo hariho aba officier bari affecté mu buce butandukanye Chirombo atarigera hamitation ubasha kubutegetsi abaguma hahandi donc uko Kabila yabipanze ariko bikiri niko bikiri akareba bagafise mu ntoki none bazoreka kumukina gute wapi bazimita Chirombo azoreka gute umutwe gute bavuze kandi ngo Chirombo yashatse kugerageza kubihindura aho novuga rumaze kuzurira inyeshamba zimaze gutanga bwa bitera asanga ahubwo yo bagiye kunyara mu guzuye acahitamo kubirekera uko niyo mpamvu aguma ataka makungu atamaguru atamaboko tantuzomwumva ari kumwe n'abanyamerika cyane gose ejo usanga ari kumwe n'abafaransa hirya yejo koko kwabana ari kumwe n'abarusiya ubu ari kumwe n'abashinwa ryari ari kumwe na Israel uyu muntu mu byukuri azogwana urugamba rutsinde wapi abarusiya n'abashinwa nabansi categoriquement n'abanyamerika nabansi n'abafaransa abo ntibahura Chirombo agomba babera umuhuza nibikunda abarusiya ntibashobora kuguma bamujyamye ko agicuditse na Amerika wapi kandi yoguma acuditse n'Uburusiya na Amerika yomuruka mugabo cyayika muteza ibindi bibazo ikintu atari ko arabona ndakwereke nta Chirombo ntari karatahura ko Amerika yuko ari irikira mugwanya nyene nta vyarata ni Amerika irikira mugwanya journaliste nako yakurikirana amateka ya Blackwater bajya bajama Blackwater Chirombo ntashobora kuba yotsinda u Rwanda akoresheje Blackwater vyahe aha rero tuzo turaba clear barashobora kuzorasa nanga barasa uwundi barasa n'uwundi abategetsi bo muri M23 mugabo ntashobora gutsinda u Rwanda agikoresha Blackwater wapi Blackwater n'abanyamerika kandi même si ari gisirikare cigenga wumve ngo kugira bave ku butaka bwa Amerika nuko Amerika isinya kugira ngo baje kukiraka ahariho hose Amerika ibanza kuvarira none bizogenda gute nga aba bakoresha tsinda u Rwanda ntigikunda ko bakingiye u Rwanda ntigikunda journaliste hariho aba FRDC b'abakongomani abasuda ba FRDC b'abakongomani intuntu iri mu kwica agahinda kari mu kwica bafise inguvu ubushobozi bumva kabisa ko bagomba kurwanya umwanzi mugabo kubera hejuru yabo hari abatretre bidakunda nuko hariho umusirikare w'umukongomani sinibuze izina ryiwe ariko ipete n'umuriyetena yiyahuye muri iyo gihetse ni ntiyamenyekanye sivyo yiyahuye kubera iki ngo yararavye asanga igisirikare ca Kongo ingene cubatse ni igisirikare cy'u Rwanda ni ukuvuga aba ofisiye bose bari ahantu hasaba ama decision n'amakomandema bariko bakorera u Rwanda donc la majorité yabo nabahoze muri bya bisirikare by'abarunkunda ngira ngo muribuka ko FRDC igizwe n'abasirikare bahoze mu gisirikare ca Kongo n'abimihari bahora bagwana rero baragize mixage barabashize hamwe sivyo recommanda donc aba officier bose bafise gufata decision nabahoze kwa Kabila apana kwa Kabila kwa Ruhankunda sivyo niyo bakandi bose bagiriye formation mu Rwanda none yazotsinda gute wapi tuja muri Mwenga gato ndakwereke muri Mwenga
ku munsi w'ejo yafashe ubuce bubiri twabyerekanye Yego. kandi mu by'ukuri inyeshamba ziriko ziradivansinga cyane bariko bazana inguvu ziteye ubwoba abantu batigeze kuzibonako sibyo aha muri Mwenga bahafashe ubuce bubiri aka gace kitwa Kirungurutwe na Kitwarara Kitwabarazi sibyo yego ngoma ngiki kintu mvuze nabonye amafoto yabo wazende bagwe ku mirongo y'urugamba nabonye kumbe tutaza kwasaniza abayashaka kuko ujya rutanga yandi sibyo Wazalendo wiyumvishe kino kintu hageze ahantu aba Wazalendo batibigwanisho bakiruka tuzi ko aba Wazalendo bari kuri fro baratina kabisa nimba bariropriye n'ibigwanisho byabo mugabo aha muri Mwenga nana kimwe baha ibigwanisho babita dukuvuga ibigwanisho biremereye amaransi roketi amamitrailleur bayataye hajya bibaze ko byagenze gute byagenze gute harinde hagwa aba ofisiye batatu b'abakongomani nakagambana kandi ko kugo hejuru bivuze ngo hariho aba FRDC batagambanye batariko baragambana aba bicwa na bene ucu usanga abari hejuru yabo babahereza abandi babicisha amategeko babicisha komandema le trois officiers bagwe muri Mwenga ejo baziza akagambana kabene wabo abo hejuru bakomanda ropri magingo nabo babona yuko bafise inguvu atamamvu yo kwiropriya bagumiza abana ku mirongo y'urugamba magingo hejuru nabo bariko babakurayo kugira ngo agace kabereke ipere atantambara zihabaye baca bicwa na bene wabo bishwe na bene wabo birababaje rero tugarutse kuri decision y'uyu nako kuri proposition y'uyu mushinga amateka byoba ari ibintu by'agaciro byoba ari ibintu byiza abakongomani bahawe inyinshi za gisirikare bakavana ubufyinyi hariya kwamira muri za ndomboro kwamira inyuma y'ibisusu by'abakobwa Josepa n'igitusa byo gabanuka nubwo bijamwo mugabo bafise muri bo agatima ko gukunda igihugu gukundisha igihugu hama bakabona basi kuronka appui bigeragereje yes bakaronde ubafasha yuko nabo bariko Monsherami dufashe population congolaise dufashe igiti gica bakumara ingene bangana ni benshi ugaca wumva ngo bariko birukanswa n'abanyarwanda c'est une honte urazi ujya muri iryo tangazo ko yavuze yuko abantu barenga imiliyoni majana 5 cyangwa imiliyoni ijana usanga bapfungwa bacungwa n'abantu 150 ni bake cyane gose ni atari bwana musanguza ariko imbere ko tuva ngaha muri Mwenga nkuko ari wayivuze biravugwa cyane yuko Joseph Kabila ari muri bari bishikiye kuri tere hajya muri Mwenga mu operation yahabereye ivyo navyo nkuru urayizi bwana journaliste d'abord dutawure ko bari bamaze imisi mu nama rukokoma muri Goma nako muri Bukavu biga ingene Uvira iza kubatombe bavyiga amakuru dufite aremeza ko bagiye muri Mwenga Joseph Kabila Wiringoma Kone Nangayivuza bose bari Makenga barashitse amakuru arabivuga niyo mpamvu hari inguvu zirenze na influence irenze ibi mugabo umugani wa wundi ngo Kongo tombera jamais bariko barababurabuza mugabo sanzwe ndazi yuko hazogira ikintu bishiye ku murongo no kubona musanguzi reka nturambira abantu reka tubike bandure tubategurira ibindi urakoze cyane ariko tubasaba tuturana muri commentaire guys yes nivyo tuturana muri commentaire mutwunganira badusabye ibiganiro bito tuzoza turabiba kugira ngo mufate umwanya ukwiye duhure muri commentaire musanguzi kandi gushimire cyane nabo twanyuma kino kiganiro ndizera yuko twongera guhura mu bindi biganiro byacu no munsi bye bye